uyu munsi uri hejuru turamutse duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe ku civugo kivuga kiti amagara yo mu mutwe no kubaho neza kuri bose tubigire umwitwarariko. Nakaryo keza ko kuyaga twese dukoraniye hamwe kugira ngo twirimbure duhimirize maze twigire inama y'ingene twoteza imbere igisata c'amagara yo mu mutwe. Kukaba nkako sagaseseshwa rumuri mu Burundi co kimwe no kw'isi yose indwara zo mu mutwe n'ingorane zijanye n'inyifato zakahise kubu birahari ngaha mu gihugu cacu kubera ko bifatanye n'ubuzima bwa misi yose bw'umuntu uwariwe wese. Kamere ndemanwa y'umuntu ubuzima bamwo ku munsi haba muhira kw'ishure ku kazi no mu kibano imigenderanire agiranira n'abandi ndetse n'ibimukikije n'intambara ibiza n'impanuka tutibagiye n'ibiyayuramutwe birashobora gutuma umuntu ahungabana mu mutwe gutyo bigatuma atabasha gushika kw'iterambere rirama kandi ntacashobora kwimarira wakimarira umuryango n'igihugu camwibarutse muri rusange. Nico gituma muri iki gihe leta y'u Burundi irongowe na nyiricubahiro General Major Vasito Ndayishimiye yahagurukiye iterambere bijanye n'amagara meza muri rusange. Tubwirizwa rero guhagurukira amagara yo mu mutwe no kumererwa neza kuri bose. Kanatsinda uhungabanye mu mutwe ntabasha kwiyumvira neza imigambi y'iterambere. Kugira umutima uhagaze byonyene bimwe bita mu gifaransa stress biratuma amagara mu mutwe ahungabana. Ndabona ko harimo urwaruka rukiri ruto muze mwirinde ibiboreza, mwirinde ibiyayuramutwe, mwirinde kuja mu marigara atandukanye. Mu marigara nusanga hari abana banywa urumogi, nusanga hari abana bashurashura, mwijukire ibikorwa gutyo amagara yo mu mutwe azotera imbere, mwiteze imbere, muteze imbere abavyeyi banyu ndetse n'igihugu kitasigaye inyuma. Hejuru y'ivyo ntitwokwibagira ko ufashwe n'indwara yo mu mutwe ku buryo bweruye turetse ko ataco abasha gukora ahubwo bitwara uburyo n'inguvu nyinshi imiryango bwo kumuvuza gutyo umurindi w'iterambere mu rugo ukagabanuka. Ariko rero hariho umwizero kuko izo ndwara zo mu mutwe n'izi nyifato ziravurwa zigakira kandi zirashobora gukira neza iyo mwivuje hakiri kare. Ikibabaje abantu benshi birukira barumenyi bakikira ibintazi bakibagira ko kwa muganga hariho. Uko kutamenya no kwizera ibintazi niko gutuma ufashwe n'indwara yo mu mutwe ashobora gukubagurwa, kubohwa no gukubitwa bunyamaswa. Aho ntitwokwibagira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu kubashurashuza. Bene kubikora bakavuga ko hari ivyo bariko bararonderamo vy'imihamuro. Tuboneyeho n'akaryo gutera ivyatsi iyo nyifato igayitse, turetse ko bishobora kongereza intuntu umurwayi, bishobora no kumwanduza n'indwara zifatiye mu bihimba vy'irondoka, tutibagiye nabo nyene baba mufashe ku nguvu.
kuja kwa muganga rero canke gutabariza hakiri kare uwo wese babonye ko ibimenyetso vy'indwara zo mu mutwe niyo nzira nziza kandi irashe. Kubw'ivyo rero duhamagariye kuremeshanya no gufatana mu nda mu kibano kugira ngo urengewe canke uhuye n'ivyago areme kandi atekanirwe. Iki gisata rero gisaba gukorera mu runani umwe wese ku buryo ashoboye. Ahacu twamiza ko amanama yo guhimiriza urwaruka n'iyindi migwi itandukanye y'Abarundi kugira ngo umwe wese abashe kubaho neza ahereye ku kubungabunga amagara yiwe no kugira inyifato ibereye mu buzima bwa misi yose. Twarashinze ikigo hano Ngozi cumviriza, cigisha, kikongera kikavura abafise ibibazo bitandukanye byo mu mutwe n'ivy'inyifato, kikavura abihereza ibiyayura mutwe, abagwaye intandara ndetse n'izindi ndwara zisanzwe. Twariyemeje kandi ko tutazohengeshanya gushigikira uko dushoboye utwigoro twose tuzoba turiko turakogwa mu ntumbero yo guteza imbere amagara meza yo mu mutwe. Twagira dutanga impanuro no ku bavyeyi. Hariho abavyeyi bibaruka abana aho kubajana kwa muganga canke mu bigo vyitanga kugira ngo bireremwe n'abo bana, ugasanga abo bana barabanyegeje. Bagira naho ngo baragiye muri ivyo bigo bikabigisha bibaramuriye ku masomero, ugasanga abo bana kubera bagenda n'umuvuduko mukeya mu kwandika bakajako bagakubitwa ku ntoki, kandi bica bibongerereza ihahamuka no mu mutwe gaca byononekara. Mwene abo bana hariho ibigo bibakurikirana. Ntimukabanyegeze bavyeyi kuko nabo nibiremwa nk'abandi. Hariho abavyeyi batamenya ibango bajejwe. Umwana n'umugisha uko abari kose. Ugasanga umwana uramuvyaye aho kumva yuko ari uwiwawe, kumva ko yoza kuba umutwaro uja kuremeka abandi. Waronka ugufasha kumwakira ntumukurikirane ngo ugende kumuramutsa. Hadi umuvyeyi agiye kuramutsa umwana mwirerero aba yamujanyemwo, amagara y'umutwe aratekana, aratunganirizwa kubera uwamwibarutse aba yagiye kumuraba. Mbonero guhamagarira Abarundi bose bazi ko bafise abana mu bigo bifata mu nda abavyeyi bibarutse abana bafise ingorane zo mu mutwe canke zo mu buzima bwa misi yose, baze barahaca kugira ngo amagara yo mu mutwe naho baba bamugaye ukundi amagara mu mutwe atekanirwe. Mu kurangiza nagira nsubire nkengurukire ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwatunganije runo rubanza hamwe n'abafashije bose kugira ngo runo rubanza rugende neza. Ndakengurukiye kandi intara ya Ngozi yatwakiriye, namwe mwese mwigoye mugashika ngaha, tutibagiye abaregwa n'abarezi mwaturungikiye ibibondo byacu kugira ngo duteramane, kuko umuvyeyi aranezerwa iyo abona akikujwe n'ibibondo. Niharambe amagara meza, niharambe amagara meza yo mu mutwe, niharambe iterambere idakumira uwo wese uko Imana yamuremye kose. Murakoze.